kuja kuri stage cyangwa gukorana ibintu bikomeye nka bijya Kidum kibido biraguha ishusho iyahe ku muziki wawe biragufasha iki ukazi kawe Vichou nuko iyo usanzwe ukora abantu bakabibona nibo ba pressure ivyo wakoze sivyo hama kandi jewe n'agasokre kiwanje jewe mpaye igiteramo ndagifata nk'icanyuma vuga ati jewe iyi ni finale yanjye nugukubita utababarira sinkubesha yarabaririmvye usanga yagiye kuri stage ukibaza nimba yagiye gutanga amatangazo nimba vyagiye twendene ama tusiyende uracari ku ndirimbo ya mbere nayo nyene nturanayitanga sasa ubandanye ivyo ni naco gituma niyo uzoraba aho abaririmbyi nk'aya manama yohuza abaririmbyi n'ibiki Jesse nitaba kubera ko kenshi igituma nitaba benshi baragara ico ni cyambere niko star mugabo waje kuraba haba mu mutwe haba mu biki ugasanga c'est foutu nta bintu vya hatari sivyo uwazana kumuganiriza wumvirije ivyumvira atanga kumva neza ko donc nta ni cyaka birafise civyo bintu harimwo naco gituma mubona abaririmbyi harabaza bakagenda bataramara n'imyaka ingana ugasanga nk'umuntu w'umuririmbyi wa kera gushika no baracarya amafaranga benshi rero bagacavuga ngo bakoresha uburozi bwahiye urumva ege byaba vyatubaye ko ubumva ngo kubera iki ngo bahamagara babandi bahamagara bajya nyene kubera ko ari bo babona bwa mbere barabumva ubwa kabiri bavise ariyo n'ikindi kintu citwa indero indero n'umwanya hano mu Burundi kabize ivyo bintu biracari kure muri ivyo bamutumiye saa 3 z'ijoro caza saa 6 y'ijoro Vichou Love akubwira ati ndiki n'indirimbo imaze hafi amezi ashika kuri 3 ni Vichou Love kuva muri The Fight Production ni Vichou Love sinshiro yambaje mugandingano yanje ni Vichou Love asanzwe tumuzi makara ko agiye atandukanye ni Vichou Love tumuzi hari anye mu bitaramo bigiye bitandukanye akura amatika ni Vichou Love ku yindi ncuro ari live mu kiganiro yanje ni Vichou Love tumwakira urahawe kaze tonton cyane ni sawa mumeze neza turaho none sawa mwese ni bon turashima Imana umeze neza Vichou jewe akuzuye nikamuri kwa jemeze neza cyane turabona kabisa kumeze neza kamwe ari kose sawa karibu kandi mu kiganiro yanje karibu kandi muri radio nziza cyane IREBE FM munezero wacu murakoze cyane umunezero wacu n'abariko baradukurikirana nizere ko bameze neza jewe ni sawa namwebwe mwabivuze ngo ni sawa cyane ama ikibazo nabajije mwaciye mugisubiramo ushobora kubura iki atabana ibaze atabantu muri nyamwigendako wisanze kuri inosi ugasanga uri umwe cyokunda oya ni cyokunda sawa Yes, nuko bibameze ni Vichou Love aje kutubwira byinshi bigiye bitandukanye ku kazi kiwe ku muziki wiwe ni Vichou Love atuzana ibigiye bitandukanye bimeze neza ni kuncuro tutoharura ni Vichou Love hamaze kuba ngaha muhira ni Vichou Love adahingishanye ku munezero abakunzi biwe ni Vichou Love ubona yuko ameze neza cyane ku ntande zose ariko tumubwira ati Vichou uturamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi bawe umuziki ndone reka ndabaramutse Vichou Love yashitse radio nziza cyane vyuma vyiza kabisa ndababwire rero ngo jewe nisanze babe barategura amayinite ego yagira utubipa adi telefone kabisa ego tuyage duhuza ndababwire rero ngo bagira amahoro n'urukundo Vichou Love wanyu ari ngaha yesi nuko ngo mugira amahoro n'urukundo musabani mukundani ni Vichou Love hari anya kubwira ati ndiki atsabantu ni Vichou Love n'indirimbo nyinshi agera sohora aduha indirimbo z'impanuro indirimbo zubaka ndetse n'indirimbo zo gushimagiza cyane zo guhayagiza Imana ni Vichou Love ubona yuko ku mpande zose ni Vichou Love muri karaoke yo cagufuta yo cakugara yona kwiye ariko ino wibagiye indirimbo z'urukundo hajya rero muri karaoke oya no mu gusohora byose reka mere muri karaoke
Azaye uramaze kuja muri karaoke iriko iratiramishwa na Vishu naramubonye muri Inkerebutsi Day nico urashaka kuvuga nico urashaka kuhira niyo takivuga wacha dushwana kubera yuko ni Vishu Love muri Inkerebutsi Day nariko ndarya ariko araririmba cyane ndabanza ndashira assiette hasi sawa sawa rero urinze ubona ashize assiette hasi Azaye bico kintu kiba gikomeye apana niyo mpano tumuziho gusumba izindi ni mu bon appétit ya biteye ubwoba sawa sawa yes nuko ni Vishu Love twage tumenye ko ndimo zige zitandukanye ariko ni Vishu Love ubona hari ni indirimbo twavuga yuko ndiki imaza amezi ashika kuri 3 ni Vishu Love ubona yuko yagiye mu biteramo bigiye bitandukanye yagiye mu bye bye vacances agiye atandukanye ndavuga Vishu Love yagiye hari Bugarama ari kumwe n'umusaza hari anye Kidum kibido reka duhere hari ya tonto kuja kuri stage cyangwa kukorana ibintu bikomeye nka bijya na plutôt Kidum kibido biraguha ishusho iyahe ku muziki wawe biragufasha iki ukazi kawe Vishu nibaza ko iyo umuntu amaze kuba ari umukozi ibikorwa vyiwe birivugira bimaze kwivugira rero nivyo bice bije imbere hama je nka jewe ndakurikira ibikorwa vyanje ko biba vyamaze kwivugira cyo no kubwira coco nuko iyo usanzwe ukora abantu bakabibona nibo ba appreciate ivyo wakoze sivyo hama kandi jewe n'agasokre kiwanje jewe mpaye igiteramo ndagifata nk'icyanyuma vuga ati jewe iyi ni finale yanjye nugukubita utababarira hama ibintu bigaca bigenda neza muzina kandi kantu Azaye ni Vishu Love bashobora kuririmba hafi amasaha 3 one man show amasaha 3 uri kuraririmba ariko Vishu ariho abaririmbyi benshi usanga kuri stage badashobora kugira ubushobozi bwo kumara isaha ntibifatanye nuko baba bafite indirimbo ahubwo novuga gute competence cyangwa ubushobozi ariko wewe isaha 2 isaha 3 uraziririmba uri kuraririmbira abakunzi bawe bige kujya kuntu ushobora kuririmba ugasanga uhejeje bakiri muri bwa buryo nyene niyo strategy ukunda gukoresha erega ikibazo no kubera ko benshi baza mu muziki ntibaba bazi ico baje gukora kandi abari muri uwo muziki benshi ntibazi ko arakazi kandi gatunga umuntu je rero umuziki ndawufata nk'akazi sinzi ko mwe mwabaye ruguru je nabaye ruguru igihe kirekire maze kubona abantu saa 11 z'agatondo bashitse mu murima akaza gutaha saa 12 z'umugoroba agacaja kuvoma gusenya gusoroma guteka vyose urumva ko kazi ukuntu kaba karemereye akoresha ingufu nyinshi cyane akoresha ubwenge bwinshi cyane uburohe bwo ntiwovuga sasa mu muziki uciye utahura yuko uriya muntu yagiye kurima ararima akazokwimbura kugira ngo adafunguye we abidandaza aronka amafaranga hama abandi bafungure rero icyo nishyize mu mutwe namambwira abantu nti umuziki niko kazi ka mbere karyoshe gukora rero nkaca ndawufata nk'akazi nkabigira akazi ari naco gituma nshobora kumara uwo wavuze amasaha 3 je nashaka kumara amasaha 5 narava kuri stage kubera iki je mu mutwi wanje ndishiramwo uramaze sinzi ko mwe murarima kurima biraruhisha cyane biraruhisha nivyo biri mu bintu vya mbere biruhisha gaca bibaza nk'umuntu yazindutse saa 11 z'agatondo gushika saa 9 kirima atararuhuka natwe hajya tuba turiririmbira gusa yego nivyo turaruha mugabo nta muntu yoruha gusumba umuntu harima kandi ugaca usanga abibayemwo kuva ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu bashaka agashirako ca wibaza uwo muntu kuntaruha mugabo ntibigera bacika intege kandi ni nabo bantu usanga bakomeye sasa jewe rero nibaza ko nta kintu nsumvye abandi ahubwo nuko mu mutwe harimwo ko muzika arakazi kandi yudakoze kirazira ko urya kandi no muri Bibiliya ngo umuntu azorya rushe niko bimeze azorya roko yakoze niba byoroshe Azaye utakoze nturya
Lati Oui. umunsi utazokora uzoca uguma uryamye ntuzoge Zoca nyama inzara. VICHOU LOVE. sawa sawa VICHOU LOVE na Flavia nawe kwadukira na Azaye urumva yuko ni VICHOU LOVE akubwira ati jewe ndiko ndarimba ikibiriraho ndashaka kumara amasaha 5 ndi kuri stage turakunze kubibona ku baririmvyi barimba gospel bamara amasaha n'amasaha bariko baratamba bahindura amastile agiye atandukanye twavuga mbega muri secular music habuziki kugira dushoboye kubona abarimvyi afise endurance iyo bari kuri stage ariko ni VICHOU LOVE iyo experience arayifise ni VICHOU LOVE ubona yuko yatangiye gukora umuziki kuva kera akiri n'umunyeshure gushika ino saha ni VICHOU LOVE akubwira ati jewe ikintu cyambere kiryoshe mu buzima amaze kubona ni umuziki nuko amaze kugira icyo awuronse ko yawuronse ko abantu yawuronse ko ibintu bisigura yuko n'umuziki umubesheje gushika ino saha ni VICHOU LOVE na Azaye ubona yuko ni umukozi nyene abari mu kazi ariko bazo na Flavia mu bajije numva naje ko no subira nka kamubaza imbere ko tuja kubindi hari muri press conference kuri Zanzi ni Kidum yafashe ijambo aravuga ati je na VICHOU twatangiye gusangira utambiro kuva muri 2018 dusengera na VICHOU ubutambiro rero ni Kidum yavuze nti reka nabandi dusanzwe dukora uno muga babonera karore kuri je na VICHOU akona ko twatangiye gukorana kuva kera na VICHOU nawe yarafashe ijambo nawe nyine aravuga arahimiriza abaririmbyi kugira urukundo gusangira ubutambiro kuko biri muri bimwe bigaragaza urukundo ndashaka hajya nyene VICHOU kukubaza akabazo hajya nyene mbega kijya gihe uriko urakorana na Kidum kuri ibugarama ugereranije n'imyaka iheze za 2018 kuduga nihe tandukaniro wabonye gukorana na Kidum muri ya myaka hamwe n'ukuri ijya performance mwakoranye ibugarama? urakoze cyane nibaza ko uko umwaka ugenda kila muntu wese agenda revolua bivanye nuko isi nayo nyene itaba yavyoroheje kubera ko ku mwaka hari ivyo tugenda turadekuvra gishasha itandukaniro umva 2018 nkakarorero ubujya wibaza ko ijwi mfise ubu ariko nari mfise 2018 ibishoboka aba musician ari mfise ico gihe si mfise ubu na VICHOU yarakuze yarameze ubwanwa bwinshi bica bigenda neza ijwi ryarabaye rinini kubera ko umuntu yagiye arakura hariho n'ibindi bintu nyene umuntu agenda arasaza canka akagenda urabona uko umuvinyu usaza niko ngo utera uryoha niko batubwiye sinzi ko mwe mubizi ivyo bintu ama rero ko umuntu agenda arakura niko nyene atera evolve ibintu bikagenda neza kiriya gihe hari ivyo umuntu atari bwamenye orana n'ibintu vy'ama YouTube ntivyari bwatera imbere vyahatari nk'ubu habo rero hariho bishasha kiriya gihe nta TikTok yari hari ndibaza 2018 je ne pense pas nari numva ko hari ibintu vyinshi itandukaniro rero nuko kiriya gihe hari ivyo tutari bwaronke ubu bihari hariho n'abantu mu mutwe batari bwuguruke nk'ubu hariho byinshi tutari bwabone ubu tubona umva ko n'isi ntiyari bwaduge cyane ngo ihinduke uca wumva yuko itandukaniro ryo riba ribuze ko n'ivyuma twakoresha ico gihe hariho byinshi byagiye biriyongera nk'akarorero hano mu Burundi ntitwari bwigere dukoresha digital neza comme il faut bon zari zihari mugabo ntizari bwabe nyinshi nkuko bimeze yese nuko bimeze avuze ati nta buhinga canke nta byadufasha kugira ngo ibikorwa byacu bigere kuri cyane kuri umunsi urana yuko hariho TikTok ariko n'ibindi hari ivyuma bimeze neza bifite ama image meza bitanga son nziza novuga yuko niterambere mu muziki twakwishimira ariko VICHOU LOVE ubuherutse twagiye turagana n'abarimvyi bamwe basanzwe bakora karaoke canke imiziki y'ikibiriraho n'abarimvyi bamwe bagiye batubwira ati umuziki ubundi ni kibiriraho ni live ariko ni hariya VICHOU LOVE ko abaririmbyi benshi bagiye batandukanye baririmba bimwe bavuga ati playback ubona yuko tuko turagereranya kuri babandi baririmba live tugiye kuraba cyane ku mbuga zabo cyane kungene bahamagarwa cyane mu biteramo turasanga bamwe baririmba playback bari hejuru cyane gusumba abaririmbyi barimba live mbega vyo biva kuki ni kudatahura live ngaho mu Burundi canke ni kudatahura live ku basanzwe bakunda umuziki cyangwa ikibazo cyo bagitombere neza na neza bon nibaza yuko aho bivana na mwene gutegura igiteramo kuko hari gihe mwene gutegura igiteramo abantu bavuza live basaba uburyo bwinshi ubona ko baba bakoresha n'abantu benshi ivyuma vyinshi
umva aho rero mwene gutegura igiteramo acaraba umufuko wiwe urumva ashobora nk'ubu dufate par exemple nimba Vichou kugira ngo umuhagurutse wose asaba 20 millions we nawe wagiteguye ukaba ufise 5 millions 10 millions ushobora guhamagara Vichou iyo umubonye muri ico giteramo hari igihe bavuga ngo naje kugufasha donc je naje kugufasha urumva hari n'igihe kubera ko biranashika umuntu ugasanga mwahuje akakubwira ati ndashaka kuza mu rubanza rwanje sinshaka yuko uzana band yose mbwa ndashaka wewe presence yawe ndaje gufasha ariko ico womenya coco kugira kubera ko benshi abategura ibiteramo hariho nabavuga ngo je nshaka naka akakubwira ngo nshaka Vichou kubera ko izo playback muvugana je nkora ndaziririmba yego bivana rero namwe ne gutegura amafaranga uburyo uburyo afise nubwo abo bantu bavuza live basaba kubera ko nakubwiye ko abavuza live ubwa mbere basaba uburyo bwinshi kuko nabo baba ari benshi kandi bakoresha ivyuma vyinshi hari n'igihuriya muntu yateguye ivyo biteramo kubera ko abantu bavuza live bamusaba ibintu vyinshi akabona no kuruwa ivyuma bikwiye nta mafaranga menshi abikwiye afise akavuga ngo reka rero nkore ibikwiranye n'umufuko wanje yatukiri ngaho nyene Vichou Love uravuze yuko impamba myinyi canke impamvu nini iri ku bantu basanzwe bategura bijya biteramo bivanye n'uburyo baba bafise bivanye n'uburyo baba bifuza gukoresha mwiyo concert canke mico giteramo ariko nashaka tuje ku ruhande nago rw'abafana canke abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ubona gutse nkawe twirengagije mu bibanza bisanzwe biramwo makahoki tuje mu gibanza gutegurirwamwo ibitamo byo bitandukanye ubona gutse abakunzi b'umuziki ndundi canke abafana b'umuziki ndundi bakira gutse karaoke canke plutôt muziki wikibiriraho canke bakira gutse umuziki wa playback nibaza ko umuziki wose bivana n'uri karawutanga na wicari karerekana kubera ko haje ikintu cyose je nshobora ko erega je ndamaze kugira playback ego ndamaze kuyigira kenshi ndamaze no kuvuza live mbere y'abantu bivana n'ukuntu wewe mwene gutanga ivyo bintu iyo produit uri kurayitanga koma sivyo canke mbega public yoyo yifuza iki muri uwo mwanya kubera ko hari igihe ushobora kuja imbere y'abantu nawe utazi ico uri utazi n'ico ugira utange ko abantu bakagusaba ivyo bagusaba nawe ukavuga ibindi yego abantu hagera ko baririmbira wowe ukivugira amajambo urumva muri ico gihe ntimusubira guhuza na public ahubwo no kumenya ngo jewe ngira ndirimbe nimba ari playback canke ari live nifata gute kuri stage sivyo communication yanje na public canke communication yanje swati n'abariko baramvugiriza ari live canke n'uri karagira mu DJ haje nyuma ibimeze gute ko rero biriya vyose abantu barabiraba bagaca barabare na apparence yambaye gute ikirato ciwe kimeze gute inkofero nimba ari mishatsi yayigize gute utwo tuntu twose turi mu bintu bikwega abantu aramenya ngo nakafise swaga kabisa reka ndamurabe neza ibintu ni sawa ukwaza kuririmba kose birabisha mugabo je ndamubona meze neza donc bivana rero n'ivyo tuba turiko turatanga nuko tubitanga kubera ko hari abaririmbyi sinkubesha hari abaririmbyi usanga yagiye kuri stage ukibaza nimba yagiye gutanga amatangazo nimba vyagiye tuendene ama tusiyende uracari ku ndirimbo ya mbere nayo nyene nturanayitanga sasa ubandanye ivyo taratangwa tubandanye gute wobandanya gute utaratangura indirimbo ya mbere deja ntirahera duza amaboko batarabona wewe wenyene nta mudu urabaha bayaduze koma ibikunda sasa bivana n'ivyo uri kuratanga na wewe ubitanga mbego uriko bitanga gute sino abafana bo baba bari tayari babahari je nka jewe hano hose maze kuvuza ari live canke ari playback hose murambona banyakira neza ubwo hari n'umuntu yigeze kumbwira ngo none wewe Imana yaguhaye ibintu vyose ngo kwatana kimwe yadusigarije nuvumenga ncyengira kabaza aho nyene ni Vichou Love aje gutaka karorero ariko muririmbyi abari kuri stage akavuga ati tuendelee ama tusiendelee kwa tusanga no gutangura naratangura numva ncyengira kabaza aho nyene turakunze kubona ama panel Vichou abaririmbyi aba promoter aba producer aba direct abantu bose bari bakurikirana umuziki hafi
bagahurira hamwe kugira barabe ibi na biriya kugira umuziki wacu utera imbere ibibuze ni ibi canke ivyo dufise ni gute twovyongereza kugira tubandane dushika ku mugambi twihaye kubera iki Vichou ari muri bamwe basanzwe baririmba live music kandi bafisemo uburambe ariko kandi banabizi maybe ari muri batanu ba mbere mu Burundi baza kuri live music kubera iki Vichou tutabona yama panel aza avuga kuri sujet ya live music kugira naba baririmbyi ibikunze kugora bari kuri stage basho gutahura live music ni iki bayikora ryari bisaba ibi nibi kwiki ayo mapanel mwe nayo ga Vichou adahari mu gihugu cyacu Burundi haba habuze iki cyane niko abatoyitabira bon icyo mwomenya hano mu Burundi benshi turabakonesera turigira abakonesera donc benshi turibaza ko tuzi mugabo hari ibyo tutazi nico gituma uzosanga nka Vichou nk'umuririmbyi amaze imyaka 2 ugasanga aciye kuri Vichou ntamuramukije sasa wumva nkaho je novuga ngo nje gufata ngo nkoresha amantuze nigisha abantu deja ntibanandamukije wibaza ko uri umusitare gusumba cyane umva bizogenda gute ugasanga umuririmbyi amaze 5 ans 10 ans Vichou abimaze nka 25 ans wewe kubera ko uturirimbo tubiri canke dutatu tuwitse mini costa ubonye Vichou nta no kumuramutsa ugaca uzunguruka ugaca hirya ugasanga no mu vyo ukora ntiwigira kuri bakuru bawe sasa uca bibaza yuko nk'uyo muntu amaze kuba yishize mu mutwe ko ashoboye ivyo bintu wumva noza ko mwigisha ivya live akavyumva deja ntiyanamaye ni uramaze kubona ko sinzi ko mwe murabiraba burya haje umuntu agusumvya n'iminsi 5 gusa y'amavuko abagusumvya ibintu byinshi cha bibaza ari umuntu agusumvya umwaka 5 10 n'ingahe mu bintu donc ababimaze mu kirekire bavyita uburambe mu kazi kabisa ugaca usanga haje undi mutonya ego nivyo kuduga birashoboka ariko buriya hajya basokuru ni bayamaze ahubwo ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro urumva sasa ivyo bintu gituma bitaba je ni naco gituma niyo uzoraba aho abaririmbyi nk'aya manama yohuza abaririmbyi n'ibiki Jesse nitaba kubera ko kenshi igituma nitaba benshi baragara ico ni cyambere mini costa mugabo waja kuraba haba mu mutwe haba mu biki ugasanga c'est foutu nta bintu vya hatari sivyo uwaza no kumuganiriza wumvirije ivyumvira atanga kumva neza ko donc nta ni cyakabira afise c'ivyo bintu harimwo naco gituma mubona abaririmbyi harabaza bakagenda bataramara n'imyaka ingana ugasanga nk'umuntu w'umuririmbyi wa kera gushika no baracarya amafaranga benshi reba gacavuga ngo bakoresha uburozi bwahiye urumva ege byabo byatubaye ko umva ngo kubera iki ngo bahamagara babandi bahamagara bajya nyene kubera ko ari bo babona ubwa mbere barabumva ubwa kabiri bavise ariyo n'ikindi kintu citwa indero indero n'umwanya hano mu Burundi kabize ivyo bintu biracari kure muri ivyo bamutumiye saa 3 z'ijoro caza saa 6 y'ijoro voilà mwene gutegura igiteramo yaguhaye amafaranga yiwe umva uri mu bikariko uyo mwene gutegura igiteramo yakubwiye ati burya jewe nshaka kuririmba imbere yuko Vichou aririmba ngo oya ngo Vichou nabari watangura genze kuwesha iburu biriko bimeze ego nuko ukicara wowe ugashaka kwishira mu kibanza cyo wateguye igiteramo atari we wabiteguye romva donc ugacukomba kumuhindurira programme repertoire y'ukayihindura bivanye ngo gende umustari wapi we avize ko yabipanze cyama vyatubaye ugasanga je ndakubwira ntihakonjwana n'umuntu mureke je ndamutangurire cyo bintu haye kubera ko je wamaye amafaranga ngo nze kuririmba je sinaje kugwanira ibibanza ugavyama bica bihera nabi kubera ko mvuye kuri stage akavuyo gaca kaba kavuyo beje bamaze gucavuga ngo urumva ngo bava kuri stage ngo bace bacokoza ivyuma or n'uburambe mukazura genda ukakubita umuzika abantu bakaryoherwa bari hamwe uvuye bavuga ati apa ntawe dushaka kabisa ati nagaruki donc haracari ibintu vyinshi byo kwiga muri kino gihugu cacu c'u Burundi haracariho ibintu vyinshi mwebwe aba journaliste mugomba kubwira abaririmbyi abantu natwebwe tuvuga ko dukuze cyane amashure ntahera ibintu rero ntibihera ugenda urigira ku bandi bantu nico gituma bona
ivyo bintu ntivyokunda ngo dutangure kwigishanya mu gihe tutaritaho ya nuko VICHOU LOVE yavuze ikintu gikomeye yazaye ndetse na Latifa avuga ati ikintu c'umwanya ikintu cyo kubaha ni ikintu ngenderwako canke ni ikintu ngirakamaro mu buzima bw'umuntu bwa misi yose niba ico kintu twakivuze ko VICHOU ati uzikonda nabibagiye ahubwo mwebwe mugatumira umuntu ku radio saa 10 akaza saa 11 aca yibagira yuko iradiyo umwanya w'iradiyo ntuhinduka nukuri ndazi ko vyama vyabaye nawe cyane vyama vyabaye none kubera ikibiriya bintu shaje igihe VICHOU yashika yacembwira Blizo VICHOU ko akoresheje umwanya arazindutse burya nasanze azaye na Flavia ari maturité cyane cyo mu gihe udafite maturité n'ubuzi ico ushaka mu buzima rero VICHOU yanyeretse ikintu cyitwa maturité muri we ndavuga ati muririmbyi n'uyu ya ubundi nyene umuntu ku mwanya kubaha umwanya kubera ko umwanya ngo ni umwanya nyene nta mpamvu yo gutsa umwanya kuko ubutaye ikintu kinini cyane mu buzima bwawe ariko ni VICHOU LOVE ku rundi ruhande Azayir reka twinjire ku gikorwa nyamukuru twinjire mu gikorwa nyamukuru kizoba neza itariki 1 z'ukwezi kwa 11 aho ubona yuko ni launching ya album yitwa Ikete ya VICHOU LOVE aho ubona ko ni gikorwa kuri album uza gusanga iyo bavuze album si indirimbo imwe ni indirimbo nyinshi ni indirimbo zifata igihe ni indirimbo ufatira umwanya ni album aza kutubwira vyinshi ku bibazo bigiye bitandukanye tuza kumubaza ndabishura ariko VICHOU je ndashaka duhere kuri kino kibazo ni album iyo umvise album muri afise album mbega album isiguye iki muri carrière y'umunyamuziki ifise uruhe ruhara kugira ngo umuririmbyi yitwa ati n'umunyamuziki mbega ategerezwa kuba afise album muri carrière yiwe y'umuziki utigeze ugira album none wumva ibikorwa vyawe wowe wabikoranije gute hariho gukoranya ibikorwa vyinshi vyiwawe ukabigira ikintu kimwe sivyo bikaba ni nka kujya umwanditsi w'igitabo sivyo abantu bajeje amashuri baba babizi za kaminuza agenda agapresenta baramubaza bimwe mu vyo yanditse biriya bintu n'ibiki kandi igitabo nyene babambwiye ati kugira ngo twemere donc we bakamuha n'amanota twebwe no kubera ko n'abafana ari iki kintu nzotangura bakibwira abafana umuririmbyi yasohoye album bamuha amanota yego kugira ngo dutangure kuza turi class tumenye ngo je banshize hano bimeze uko kubera ko nk'ubu nka jewe nk'ubu nitwa VICHOU iryo zina rya VICHOU si generalizanye izina rya Mukali si generalizanye donc amazina abantu baduha tukayakira kubera ko bayaduhaye nibi bintu rero vy'inyandiko ukuntu twandika indirimbo ndashaka ko abantu bazotangura kuzo baraduha amanota hama rero album isiguye ibikorwa vyinshi vy'umuntu yashize hamwe agaca abisabikaniriza abantu bikabafasha bivanye nk'ubu indirimbo z'Imana harabakunda indirimbo z'Imana harakunda indirimbo z'urukundo harabakunda indirimbo z'ubutumwa harabakunda indirimbo z'amahoro donc izo ndirimbo zose harabakunda indirimbo zivuga ku gihugu ubuzima umuntu ababayemwo zose ukazikoraniriza mu kintu kimwe citwa album sivyo iyo album ugacuyiha izina izina bivanye nuko wewe ushaka ko abantu bamenya nk'ubu album yitwa Ikete harimo indirimbo yitwa Ikete iyo ndirimbo yitwa Ikete rero muzosanga ivuga ku bintu vyinshi cyane swati vy'ubuzima cyane donc urabona kujya kuntu mu kibano ahantu tubaye iyo ndirimbo uzosanga ivuga ibintu vyinshi vyo mu kibano ikaza guhurira rero na bimwe mu zindi ndirimbo ziri muri album ifise akabazo kereke album igiye gusohoka itariki imwe munyonyo no mwaka nyene turimo iyo nasi yindi ni Ikete ariko kandi ni mu mwaka uheze VICHOU twabonye urukurikirane rugiye kuza rugizwe na album Ikete harimo ama featuring agiye atandukanye ni VICHOU LOVE yamenyesheje yuko ni album igiye gusohoka mu ntango z'umwaka wa 2024 aho ndavuga ukwezi kwa mbere canke nzero ariko turi mu kwezi kwica
icumi mbega ico kiringo cyose cyaciye hagati kugira album ishobore gusohoka yose tuyumva tuyibona aho baharabaye iki ni igiki cyatumye album ishobora guteba kuva mu kwambere gushika kuno kwezi kw'icumi turimwo ikibazo kigira kabiri ni nyuma ya album Embargo tuje kuri Ikete mbega niriye tandukanyiro umuntu yogenda atahuye riri kuri album Embargo no kuri album ngiye gusohoka Ikete neza cyane album Ikete burya yaheze kuva kera sivyo washaka niyo muri 2023 na gatatu 2023 yes niho nakoze one man show 1 million niho yategerezwa gusohoka sivyo mugabo bivanye nibi canke biriya album ntiyabaye gisohoka kubera ko namwe murabizi burya hajya niyo muvyeyi yitegurira kuvyara arondera utuntu twinshi abantu benshi baramufasha nawe nyene abari muhira barategura neza urabona iyo witegurira kuvyara urondera utuntu twinshi hariho n'igihe usanga nyene vyanakugoye ugasanga gushika ku munsi wago ntibirakunda ariko ukabuvuga ngo ejo canke hirya ejo ntegerezwa kuba mvise bino bintu witegura rero mu buryo bwinshi album Ikete yaheze kera ariko bivanye n'utugorane tumwe twagiye turahaba kandi namwe mutiyobagije no mu gihugu kubera ko Vishu mu gusohora indirimbo araraba nibihe igihugu kirimo kubera ko nka album Embargo nayo nyene yaratevye nkuku bivanye n'igihe twari muri covid yategezwe kuba yasohotse muganda avuga none abantu bose bariko bakoma induru bagwaye covid mwirinde covid ucushira mu indirimbo burya hari ibintu bitajana biza biratumwa rero nuko umuntu abanza akaraba ibihe turimo ukavuga ngo iki gihe mbona kibereye kugira ngo indirimbo ishobore canke album ishobore gusohoka je bituma muzobona Vishu ntiyihuta gusohora asohora mu gihe nyaco hageze kuri cya kibazo cha difference ihari hagati ya album Embargo amwe na album Ikete ubwa mbere difference ya mbere abantu bagomba no kumva album Embargo nayikoze ndi jenyene album yose indirimbo 14 indirimbo 14 zose yari Vishu umutwe wa Vishu hanyuma aho nari mfise ico ngomba kubwira abantu aba baririmvyi haba n'abandi bantu bose bafise ivyo bakora imbere yuko wiyumvira ubufasha hari ivyo nawe utegerezwa kubanza kwerekana nka wewe kubera ko bavuga ko ngo Imana ifasha uwifashije sivyo ni washaka kuba umuntu mwiza canka akomeye ubanza kuvyerekana nka wewe muri wewe ukabanza kuvyumva ko ari vyo nico gituma album ya Embargo yaje ari Vishu nk'umusoliste kujya twumva ba Alpha Blondy ba Kidum basaga donc ndi album yayisohoye ari wenyene sivyo hanyuma album Ikete nja ndavuga ngo muri album Embargo vyarakunze narerekanye ico nshoboye nubwo atariyo ya mbere mugabo bivanye n'ukuntu isigendera duga canke igendera hindagurika igendera zunguruka ihindagura ibintu ndavuga ngo album Ikete ntegerezwa kuzokuyasosia n'abandi abo bandi ndatohora simfa gushiramwo bose sivyo ndavuga ngo reka ndabe new generation donc abo twovuga ngo bagezweho bashasha amaraso mashasha cufata amaraso ya kera na mashasha yateranije hari ikintu ciza kubera ko hari ivyo abakera baba bazi bashasha batazi hari ivyo bashasha baba bazanye nabo nyene ya maraso ashushe abakera bataba bafise iyo bicanze rero bitanga ikintu ciza cyane ngigitandukaniro rero kuri yo album Ikete nyene na gatoyi twarabonye ko ni album yaciye mu minwe y'aba producer bashika kuri batanu nimba nihenze ariyo ba Magic Washington ba Clement kuva muri Kina Music hariyo ba Amiri Pro n'abandi bagiye batandukanye hariyo ba Eli producer wa The Fighter production akabazo kanje kameze gutya Vishu mbega yo nabandi Zaki Classic nawe nyene no kiaciye kwa ni benshi cyane ni benshi akabazo kanje kameze uku mbega baje ba producer bose indirimbo zigera kuri 15 ziri muri album Ikete zaciye mu minwe y'abajya bose canke wagiye urabaha indirimbo dufate nk'uwa Clement kamuha 2 Amerika kamuha 3 canke album yose umuhinyanizi wese yategezwe gushiramo touch yiwe ico nakubwira album yose
hari umuntu yitwa Magic Washington indirimbo zose yagiye arazicako hariho na Amiri nawe nyene zose yaraziciyeko hariho na Eli wa The Fighter nawe nyene yaraziciyeko zose abandi baragiye barakora bagazana donc ni nka bose basa nkaho baziciyeko kubera ko novuga ko jewe kubera ko ndakunda no gufata touch yanje nkayihuza n'abandi bantu nkumva nabo mba nkeneye kumva gishasha kitavuye muri jewe nico gituma album ari nkaho aba producer hafi bose si bose bayiciye ko yose ariko batatu muri bo barazikiye ko zose indirimbo barazizi yes nuko bimeze hari anya producer bashika kuri amagana baca kuri album ikiti ya VICHOU LOVE hari anya ku itariki imwe y'ukwezi kwa 11 iraca ku mugaragaro ariko reka dusubire inyuma gato VICHOU LOVE ni ikiti album ubona yuko hari hazigiye kinini ko mugenzi wanje ngaho Latifa yavuze ati igomba gushigwa hanze ariko ntiyashigwa hanze ariko nshaka kumenya ikintu kimwe ni ikiti album ubona yuko wari wayiteguye hazigiye kinini nashika kijya gishika cyane kijya gisharara abantu bari bafitiye album ya kugira bayibone ubona ariyo aico bwabo ryohe buzoyifise yari ifise kijya gihebwo buzoyifise uno munsi canke itariki imwe ku 11 abantu bagiye kuyibona ahubwo izoba yarengeje kubera ko biba vyiza iyo mu gusimba ubanje kwitangura kuva kuri birafasha kugira ngo ntavu usanga waguye mu manga alors album izoba ari nziza nziza iryoheye amatwi imixije neza igiriwe mastering nziza ibintu vyiza kabisa abantu ndazi yuko ico no kubwira cyo cara nabamaze kunsaba ngo bayigure jere icyo kugura bica muri The Fighter bakabana bavyumve babaze The Fighter production nibo bazomenya ukuntu bayigurisha kubera ko jewe ndashira ibikorwa ngaho hama ababijejwe bagaca babandanya akazi kabo bakasha bakora akazi kabo yes ni hari anye itariki imwe z'ukwezi kwa 11 hasigaye iminsi mike cyane hari anye ariko Azayel na Latifa ikava nabonye yanteye ubwoba nasharari na ifisa utubazo nka tubiri kuri yo yego Nena nefisa nka 10 aho umunsi turarara okay jewe tayari yes ni ikits album ubona yuko ni live concerts hari anyi ku mutwenzi yategwa na The Fight production ni VICHOU LOVE azolanchinga album yiwi ni indirimbo nyinshi n'abaririmbyi benshi kuko yavuze ati amaso mashasha n'abandi nyene barambiye mu kazi nashaka icambere aba baririmbyi zagenze gutubegeranye nawo basanzwe bari muri album canke warabashimye ati mwe mufise ibikorwa byiza ngo bino dukorane en fait nibaza ko si bose bari muri album icambere mugabo kuri abo mubona kuri cover utaraja muri utararirimbana na VICHOU nibaza ko ari umwe ego ashobora kuba ari umwe wenyene n'uyu muhungu mushasha wo mu Kayanza Linoje niwe nyene atararirimbana na VICHOU sino abasigaye ngaho bose kuri iyo cover bari mu ndirimbo turamaze kuririmbana ariko ntimutangare kandi hariho nabo mutabona kuri cover baririmbye bari muri ya album ya VICHOU ndavuga nka Madiba da Classic ngaho nta uriko kuri cover ndavuga Kingorongoro nawe nyene nta uriko ngaho kuri cover oya Estanisha ariko egariko with design ngaho nta uriko voilà merci beaucoup with design nawe nta uriko Fernando nta uriko ngaho mugabo muri album arimwo urumva no kuvuga ko muri The Fighter rero ibintu byose biba bitunganije neza ico bomenya coco nuko abo umukubacagura je ndagira ide nkiyumvira ndashaka kurimbana n'abaririmbyi muri The Fighter bagaca bavuga ngo reka tukurabire reka twebwe turi jisho ryawe wewe watanze ide ko ushaka kurimbana n'abaririmbyi reka tukurabire bagaca bagenda bakabi hariho n'undi atariko ngaho kuri iyo cover Arnovich nawe nyene twararimbanye The Fighter rero ni ikigenda ikaraba ikibereye bakavuga ngo reka tuzane nakana
bigaca bigenda neza kubera indirimbo visha afise Yeah. ni ivu ryazo ntawo zihetse oya Naho kabisa. ziheze. ariko vishu kuri cover nyene nanane karavuga ati ibibazo ni byinshi kuri no cover ugerageje kuraba kuri cover hariyo abaririmbyi bien sûr batari muri album Ikete maybe mwarimbanye mu zindi ndirimbo hariyo n'abari muri album Ikete ndavuga ba Araflo Melanin Boy ariko shakugaruka kuri Melanin Boy gatoyi turabona muri album indirimbo iri ku rutonde rugira 14 ni indirimbo yitwa Dunia ni indirimbo ubona yuko ni featuring We Love Music Yes. mbega hoba hari hisano ryo kubona Melanin Boy wenyine ari wenyine kuri cover kora ibintu bamaze barimo iminsi na mugenzi wiwe canke ni ibindi bintu byatumye DJ Fernando atajya ko nka We Love Music narige tuzi yuko ni Dunia ya VICHOU LOVE ari kumwe na We Love Music ariko kuri cover twabona umuririmbyi Melanin Boy gusa ku munsi w'igiteramo abantu batahura iki kintu jewe indirimbo Dunia gikogwa yakozwe ari VICHOU Magic Washington turayikora hama muri The Fight ndatanga ide baravuga ngo turaza na We Love Music bari bagikwiye sivyo baraza bose twarabonanye nimba muvyibuka harasirikiye n'aka video yego bari turi muri studio twese hanyuma ivyababaye ko nibaza ko nta muntu numwe bitoba ko ivyo nibisanzwe turi ku isi hanyuma kubona Melanin Boy ari wenyine ari kuri cover nibisigura ko Fernando atari kuza ariko aho Melanin Boy yatumiwe nk'umuririmbyi aririmba en solo yes kubera ko murabizi ko kira muntu wese ubu muri bo aririmba wenyene yatumiwe rero aho umubona gutyo nabone Melanin Boy mu ishusho rya We Love Music ngo ntitwatumiye Fernando oya aho Melanin Boy yatumiwe canke yamagawe nk'umuririmbyi aririmba en solo kubera ko We Love Music ivyo tubona canke ivyo twumva biravugwa yuko itahari bakora umwe aho rero ucubona ko The Fight mu guhamagara yahamagaye Melanin Boy nimutangare na Fernando ushobora kuzomusanga hajya kandi atari kuri afishe akabazo ngaho nyene akabazo kanye ni kamwe mwaga gafise sous question A na sous question B indirimbo Dunia twitege yuko izosohoka canke tubanze tuyikawushe kubera ko bano basore babiri uravye n'indirimbo zimaze imisi zisohoka zibahuje usanga umwe mu masanamu narimwo canke ijwi barikuyemwo mbega indirimbo Dunia tuyitege yuko izosohoka canke sous question B mbega umunsi wa evenement canke umunsi wa lancement officiel album Ikete sinzi yuko indirimbo iri mu rutonde rw'indimo uzoperforming uwo munsi mbega bizoba byoroshe yuko VICHOU LOVE aduga kuri stage ari kumwe na We Love Music bon ijambere reka mbere kuri ico canyuma kubisanzwe album Ikete uriya munsi ntizoririmbwa abantu bazoyumviriza donc nizo noririmba nka Angelina Roundtable peut-être Abudi voilà canke no problem canke Sandra izo ni indirimbo nshobora vise droit yo kuririmba kubera ko zasohotse mugabe zitarasohoka niwo munsi rero kuzumva zose nizo zose zasohotse bazumve bumve ubutumwa bwose VICHOU yakoranirije muri album yitwa Ikete no kuvuga izoririmbwa uwo munsi nizi zimaze gusohoka izindi zitarasohoka zizoririmbwa zizovuzwa mu mashini abantu bumve album yose iri hamwe hama icambere wari wabajije bivuga ngo jewe indirimbo nayikoze na groupe yitwa We Love Music naho hoze umwe muri bakambwira ngo futa ijwi ryanje kiretse abinsavye mugabo je ivyo kurifuta nuvume ngo ntivyoba kubera ko nibaza ko nabo nyene ubwabo yoba ari souvenir nziza kwibuka ko hari indirimbo zibiri ubwa mbere muziko hari indirimbo ya mbere twakoranye jewe nabo yiwabo habaye rero nko gusubiriza mu ndumane VICHOU LOVE We Love Music hari urukundo bishitse rero bikagenda kuri ya vyagenze je numvume ngo nabo nyene ntibokwemera yuko indirimbo tuyicamwo kabiri ngo ahabe mwumwe nubwo vyoshika nivyoshika ku ndirimbo za VICHOU ako kanura kumvise Vyoshika handi. adufashe kakana
yego yes nuko ati nubwo vyoshika nivyoshika ku ndirimbo za Vishu Azayir ona hariya ku mwanya kuri dusiga bamwe bace canke batatu bashobora kwakura bakavugisha Vishu bakamubaza ibyo bitandukanye ariko turacafise ibibazo byinshi turacafise amakenga menshi turacafise ivyo dushaka kumenya kuri album yiwe yise Ikiti ariko Azayir yavuze ko afise nka 10 ntimuramumwe je ikibazo ca mbere Vishu King Iketi album izosohoka itariki imwe z'ukwezi kwa 11 kandi uvuze yuko ni abatubona kuri affiche yuko batazoperforming ahubwo bazoba baje nko gushigikira igikorwa oya bazoperforming navuze yuko hariho bamwe mutabona bari mu ndirimbo donc muri album hariho nabo mubona ngaho batari muri album twatanze akarorero nka Linoji hararimbana na Vishu mugabo asigaye bose turamaze kuririmbana mbega hari ikibazo umugenzi wanje yakubajije ati washingiye kuki kugira ngo utore aba bari kuri cover uravuga ati waragira selection muri new generation nabo mwakoranye icyo mwomenya coco sorry ndaguciriyemwo gato nuko ubundi indirimbo ni nyinshi hariho n'abandi mutazokumva muri album Ikete kubera ko sabo guserega new generation ni benshi n'abakunzi rero ngo ntibaherera mu mubindi sivyo abo nabacaguye muri album Ikete bitabujije ko hariho n'izindi ndirimbo n'abandi baririmbyi baririmbanye na Vishu mutazobona muri album mushobora kubona ari nka single canke akaba ari yindi album izoza mu nyuma kubera ko Vishu afite indirimbo nyinshi Ikete album ugerageje kumviriza indirimbo zawe nyinshi ni hamwe usanga ari zigaruka ku kibano ku rukundo mbega muri Ikete album indirimbo zirimwo nyinshi ni z'ikibano canke ni z'urukundo ziravanze harimo izo gusenga harimo izo rukundo harimo izo amahoro harimwo umvise nk'indirimbo yitwa Dunia umvise ni isi nk'iki jya mu bintu by'ikibano ni selection ibaza ko harimo no kuryoherwa gutamba nyene ibintu bibandanye kumera neza donc nibaza ko nagerageje gukora kuri kote zose hafi kabisa kuri kote zose yes nuko wemizi ni hari anye itariki 11 plutôt ukwezi kwa 11 itariki nimwe hariya duhurire ku kibanza cyo kumutwenzi abenshi barahazi Vishu Love ndetse n'abari kubadukurikirana ariko hari amakenga fisi ndavye cover ndavye kuba mwakoranye indirimbo zigetandukanye ziri muri Kids album novuga yuko kubwanje ndakufisa amakenga yuko ikibanza kizoba gito reka dusaba abarundi ahubwo baze bahuzure nyene biboneke yuko abarundi bakunda ivy'iwabo sivyo vyoba vyiza ahubwo na cyane nivyo vyoba vyiza ese nk'ubujya munsi muciye mwaje mugasanga haruzuye sawa muzoba muronsa amakuru yo gutanga kubwira abantu ati ubu rero turabibonye ko abaririmbyi bacu bishoboka bantu muvize amashira hamwe bantu muvize icyo donc bantu muvize ivyo mwikorera mugabo muvize uburyo shira uburyo mu banyamuziki birakunda hari akabazo na yaje kubaza uravye abaririmbyi bari kuri cover ya album igiye gusohoka itariki imwe muri November kwacuraba n'abatari kuri cover mugabo bazogaragara kuri uwo munsi urabona ko kibanza kizoba ari gito nanje akabazo kanje kaza kameze kari muri no angle mbega hoba hari ikindi kintu kizoba gihari kizohuza Vishu nabajya baririmbyi bose warashima reka dufatire ku bari kuri cover gitandukanye no kuzoba gitandukanye nuko muzosangira stage imwe bon reka kabe nk'akantu tubikira abantu sivyo kubera ko hari integuro iri kirategurwa nova ndayivugira hano no bantanguye kumara uburyohe igiteramo sivyo mugabo uragize neza kukabaza reka kabe nk'aga surprise nibaza ko kiretse gusangira stage ngo Vishu yavuye haraje uwundi haraje undi hari utuntu muzobona
hari utuntu muzobona kandi nibaza ko tuzotangaza benshi kubera ko turifuza gukora ikintu tutarakora twifuza gukora ikintu tutarakora ari naco cotuma muronka amakuru menshi muhereza abantu na cyane cyane natwe niyo tuzoba twibiriye kandi bavuga ngo akari nyuma karahinda sawa yes nuko bemizi ari mu mwanya twandika avuga ati nirwe neza mwisi akabazo kanje mumbariza umutumiri aravuze ko akora amasatsi ari make kuri stage kubera ko ariko kazi kiwe none apart y'umuziki nta kindi yoba akora sauf umuziki gusa sawa ni Papa Kevin mu Buyenzi urakoze cyane Papa Kevin zana amafaranga mu muziki je nta kindi kintu nkora sego la music gusa nta kindi oya yes nuko twakinu ngatwari twakinu mu kumurengo IREBE FM alo Alo, radio IREBE FM, hejuru, mukirer, hello, IREBE FM, mwiriwe neza. Twiriwe neza sisi, nawe urameze neza ngaho mu Kibenga? Nanje ndi fresh ndi garden ndi sagaza ndadunde kancho nagize imana. Wamwumvise mukali wa live? Nimemsikia 5 kwa 5 ngo ndiki atabantu yo sawa VICHOU LOVE ubahe urakoze cyane sisi ndagufana byimazeyo kandi ndagukunda kandi wewe uri umukunzi w'IREBE FM mpora numviriza kenshi uru telefone na cyane IREBE FM ndayikunda kuko n'umunezero wacu ndi umunezero indirimbo nziryoshe batuzanira abastari bagezweho ivyamamare vyandikishije amateka mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki nka VICHOU LOVE yubahwe nakwisanzemo sawa si kabisa ameze neza cyane si mama VICHOU ukunda dema uririmba neza umutari witahuye uri umuntu ufise impano zidasanzwe kabisa wubahwe urakoze sisi ndagukunda kabisa kuko uri umuntu usohoye indirimbo kabisa sinigera ngenda kuri YouTube sanga igikorwa cyawe kimeze nabi oya nama nagukurikiranye ku masamirizo atandukanye urakoze cyane sisi nta masaha ingende kurira abandi umurongo urakoze cyane sisi namwe mwubahwe cyane hamaza king ya Zapo yola turafanana asante sana urakoze cyane sisi hariya anye kuva mu Kibinga umva murara bafise ahejegira akamashup uyu n'umukunzi wa VICHOU ndamwumvise sana nuko tutamuhaye umwanya yacakorana mashup yakoze gatoya kandi kinana kwisanzemo yes nuko wewe mizi abanwanyi babice nkiba turashobora kwakwanya bakavugisha VICHOU mbiga hariya bizo bimeze gutsi muri live concert cyane muri lancement officiel ya album yiwe yise ikiti hazoba haririmbyi bagiye batandukanye hazoba hari Emorisan hazoba hari MB Data hazoba hari Mirani Boy hazoba hari Estanish hazoba hari Alafro hazoba hari Rino G n'abandi n'ama surprise menshi ariko hariya VICHOU LOVE abatanga umuziki utosoye umeze neza icyo mwomenya nuko abo baririmvyi bari kuri affiche nabamaze kwemera nabamaze kwemera ko bazoba bahari hariho nabandi rero bivanye n'amaprograma yabo batarashira kwa koro timuze mutangare rero mubonye nabandi baririmvyi bahari ukazubona nka VICHOU aradugije kingorongoro kuri stage ukazubona VICHOU aradugije donc umuririmvyi wese azoba hari kizoba ari kibuga c'umuziki azoba hawe ikaze kabisa yes nuko bemizi ni tariki imwe ukwezi kwa 11 uyu mwaka nyine muntu mbere yo kurangiza umunezero tumeze neza muntu mbere yo kurangiza umwaka turi mu munezero ntangiri ni VICHOU LOVE hari anye tariki imwe z'ukwezi kwa 11 ku Mutwenzi bar hari anye ku Gare du Nord azo bari karatsa umuriro bakubwira ati amasaha yo gutangura cyangwa imiryango izoba yuguruye isaha 12 cyumvikana yuko azayira na Latifa tuzova nga tugenda direct kawaida kandi kwinjira n'ibihumbi 10 ahasanzwe na VIP ni 30,000 amafaranga make abo baririmvyi bose umva ayo mafaranga no kuganura ni bonus wakanuye frere ni nko kwinjira ku nukuri
nuko bemizi ariko sinzi yuko VICHOU LOVE afise nk'akakimanyi canke akantu yosangiza abakunzi biwe kugira ngo azosidukane niyo nka itariki ya 2 ukwezi kwa 11. Urakoze cyane. Hari utuntu tubiri nagomba kugenda mbwiye abantu. Akambere nako kubatumira egenekerezo rya mbere nyene munyonyo abantu baze ku bwinshi bashigikire VICHOU album yiwe ikete banayumvirize hama bagire commentaire ziba nziza canke mbi zizonyubaka jewe kubera ko ndakunda ikintu umuntu ambwiye ikosa ndamukunda cyane kubera ko abatumye nja kwikosora sivyo. Kigira kabiri nico gutumirira bene amafaranga. Urazi kuba ushobora kubona etage sivyo, etage umuntu akazoyubaka mu myaka nka 10 amafaranga yicaye imyaka 8 yindwi ngo etage ntirahera. Ayo mafaranga umuntu aho kuyashira mu muziki wunguka vyihuse ugasanga yagiye kuyicarika mu nzu izomara imyaka 10. Mwiyo myaka 10 uravyo mafaranga wari gukoresha wayashize nko kuhavisha mu muziki ugasanga umaze nko kunguka nka triple. Urumva abantu rero bakanguke baze muri The Fighter babereka ukuntu bashobora kuronka amafaranga. Nga bien sûr ntihagire uca afata akarakitisi kiwe ngo abire guza 50 million ngo ndazanye umutaye hoya. Baza n'amafaranga fatika tubereka ukuntu bashobora kuronka amafaranga menshi. Yes nuko bimizi tumushimira cyane VICHOU LOVE kuva ari muri The Fight Production tumushimira ndetse tunamukiza ko iki gikorwa niba vyoroshe ariko twese tuzohurira ari kuri mutwenzi bar twese tumeze neza twambaye neza twambaye ibirato hamwe batazogusohora. Hajya nuhinja ngo utambaye kirato amatwa asumira. Sawa sawa. Kazaye gende bitego. Oya kandi abarunderega baratunze. Ya nuko VICHOU LOVE tugushimira wakoze kuza kutubwira ibinabiri anye kuvyeke kuri album yawe. Nimwe mwakoze kumakanya kiganiro ciza ibibazo vyiza ndetse n'umwanya nyene wisanzuye bona ko irebe kabisa n'umunezero wacu.